Hello, bakunzi ba Buja Hit TV. This is a good moment. Ngashaka gukorera surprise abakozi ba Buja Hit TV. Nge tugiye gutora CK. Yaravyibagiye. CK Professional. Tugomba gukorera surprise abakozi ba Buja Hit TV guys. Murabona umwanya uracahari. I want to do something but nobody knows. Nta muntu numwe azi icyo ngiye gukora, ariko kiraza kuba kiri so hot because nobody knows what I'm going to do, cause nambaye Buja Hit na Titi Love yambaye Buja Hit. So tugomba gukora akantu right now. Nta muntu numwe azi icyo tugiye gukora. Je ndi Kuke, uyu ni Titi Love, Beni Heninga. Okay, ninga. Tugomba dukore akantu. I want to surprise abakozi ba Buja Hit TV. Bakoze neza, bagize vyiza omwa. So nta icyo ngoma ndabakorere ni just kuba like okay, sishaka kuvuga ivyo ngiye gukora, ariko you wait and see. Murabi icyo tugiye gukora right now. I'm going to do something hard. Turashitse kwa CK. CK Professional. Ahubwo niyabona twambaye imipira hava vyike. Cyangwa cyangwa ibarike. Abibaza ko arantu tugiye. Karuga. Ucuzimya. Okay. Urazimya ya. CK yaraje. Umva cha tuzimya kugira ntabone ko hari ikintu turiko turategura. Kugira ndo bave twica surprise yacu. Riguri kaje mu gatonyo ucukuva yamaze kwinjira. Umushiremo. Afisa kana. Ndabereka. Bamwita CK Professional. Yeah, we need CK Professional. Yeah, so, yes. Brazi rero. What's up? So, njira ngaha. Uraba mu mukanya kabura kekora ngene cyari hejuru. Ngiye kuzana ko yaburije. Ndaje ubunyene. All right. Yes, man. Uko wapi, man? Uko nyumbani? Oh, uko sure? Sasa mbona mimi niko kwako? Ndi wawe, man. Kwako ni wapi? Ungeno nobanaze muhiri wawe gamani. Okay, sawa. Tugiye gutora Hajo Patrick, Nancy Amanda, Benishu, hamwe na Juma Jokes, the cameraman. Rumva? Okay, right now mukanya gato tugomba dushikire Hajo Patrick. Tuanze kwanza okay, we will see. So we are. I hope you guys are so excited to see what's gonna be, because right now I prepared something. Imvura iriko iragwa. You see? Ariko ni mihezagiro tu. It's been so long. Now ugenda bukebuke. No. I'm a driver. No. Na telefone.
Niko hapa kwa barabara kwa Burimbo. Urashaka kuja? Je, mimi niko kwenu man, niko kwenu, niko kwa barabara. Sasa you know. Ona. So mimi ndo kwenye niko. Nasi, uri kumwe nande? Uri kumwe na Benisho na Juma. Mwariko murakora? Okay. Sawa, ndaje bunyene. Eka. Nakuja dakika 2 ndagushikirika. Sivyo? Okay. Niache mase. Niko bien. Naona umepika na mgomo na kamera. Hizi sisi tumlitoa wapi? Sisi tunakuaga nazo kama kawaida. Hizi ni za mpya bazee. Hapana. Niaje sasa kei fresh. Mbona umepigilia costume unaenda wapi? Mimi niko na kapati kenda ndani ma 18h et après. 18h na ma 18h 19h. Sasa ma mercato fasi manake mission yangu. Mission gani tena? Mimi si mission yako. Tunaenda pamoja afu mimi nitoke tutamaliza 30 minutes nifuna chende. Unaniambia hai. Pako unaniambia kwa sisi tuna rencontre ya Buja Hit unaniambia ngo rencontre pako voice over abile nimebiacha. Pako collabo na fala. Pako voice over yenye nashaka dukore. Mu groupe spako tuko na programme iko programme ya midi. Bija na behavior navyanditse muri groupe ntiwabonye. Ari voice over nshaka kundi codingira right now. Nijo tugiyemo. Hivyo navyo narinzi vraiment sikuleta mu groupe mimi yakuniambia tata kimoja juice. Hata mu groupe sikona kitota kimoja. Probleme rero burani ije. Hari inzira ngaho. Pita hapa. Hapa hivi kenda itupa bana maana kwa kule. Ngiye kwa banansi. Acha mtu itoke. Si mu rupangu kwa bana. Twende utateremka chini au utapanda. Hii ndo cafe hii. Ngagara. Kwa mukora kazi no mu gari muna kamera Buja Hit bana. Ni selfie tu kushira kuri status tu sana. Hao tuko live, naambia tuko live. Shazo ya live. Shazo ya mbaya. Arashushe guys. Buja Hit mnaiviteza vraiment mfanye takasioni vitu Buja Hit vile tu. Ni kwa chez climatiseur ba. Ni washie niko na transpirer. Unafanya kwa chez climatiseur. Na ni shai kwa tegi masimba. Na jo Handunda fisi. Ndio kasema sio sanga. and the mic, the machine. When I say I love you, my love is you, believe this, you know I would die. Now time is the now time is the but she's still over. Tulikuwa sirifuza kama sahari yo bahari. Yawa kesho kaje no hagarika. Ulikuya nje. Como le malikia mbona mpigia video pale hapa. Ulikuya nje. Tulikuwa feel okay. Nagushaka vibe. Mnatora abantu mukaca mugira ama video. Ibi ni biki? Sasa na wewe usifanye sasa kutia Tuko mu tournage ya ma video. Nice. Mu telefone cyangwa None mutoya abantu muca mugira ama video. kube Naje muje kundana mwagize gutya muje kwa page turashira just like this kugira ngo bacomoke mu rupangu tuba. Bacomoke he. Kandi Ni vitu gani kuke? wait guys. No, wait. Ni vitu gani? Mbona mama Nancy batumara mtu. Mama wana si huyu? Mere niache. Safi. Shikamoo, asalamu alaykum au mjambo. Au tunasalimiana gachi. Tunasalimianaga hivi na Mere. Si ndo kawaida Bastare si tunasalimiana hivi. Sasa. Hakuona ndada hivi barafana pandisha. Bastare tunasalimiana hivi.
Sister wetu yuko hapa. Huyu ni Ongana wewe. Sister wetu yuko hapa. huyu ni mama wa Nancy Amanda. Nancy Amanda. Mwambie Aramukanya nk'abastari. No, mama w'umustar bari n'umustar. Ramutse abakunzi ba Bujahi TV mama. Bakunzi ba Bujahi TV na wasalimia. Mi jina yangu naitwa Batungwani Ndavyi Agrippine. Abantu mustare wake. Araje. Kwa stare tangu masomo. Karadoye Pamphile. Karadoye Pamphile. Mere mamake Nancy Amanda, mstari wa zamani. Tupatele mistari tena. Imba tuimbie ya mistari ya kera. Mzao maipokrite. Hipokitre. Wewe tunaongea ku video na mtu wa Amerika. Mtu wa Amerika mambo mimi naitwa Pajo wa Burundi. Bana mimi naitwa Juma Sambaba Bama from Dar es Salaam. Sasa hii gari ni yasi Ya dunia. hii gari ni yasi Ingia. hii gari ni soma hii gari ya kuke ni soma na kabiri Kwani Mumula yebe nishu. gari mbele Walisogea mbele. hivyo ati Rolls Royce Hapa saa Rolls Royce 4x4 ni vitamo kinibina. Hello. Mtu wa Amerika huyu. Naongea lugha zozote. Amerika na kupiga Kiingereza. na sini wasomi Do you find fine? kila kuja Mwenao jamani saizi na makisi jamani mwenao. chafu Kushafu ndio. Corona mweye. Tusizoe turaiza kiwe Burundi hakuna corona. Hello guys, hano turi kumwe na the Bujahi team. Aba bantu ndabemera sana. Uyu munsi niyumvise tunogendana nabo. Nembere nabo tu kidogo tu. Kutembera gusa. Oya prometeze kutembera gusa. Umwe wese yivuga izina. Jora kuri nawanziriza je bangamira ndi mu kiganiro bangamira ndiko ndagira Nancy, mumere telefone nazi. Simboneka. Kuri cyakuzanye n'igiki? Tugiye gufungura. Jana te. Hello. My name is Nancy. I'm Burundian. I'm a journalist. I love my job. I love my boss. I hate my boss because I love him. I love you, boss. they don't give me salary Sasa, you know when you say you love your boss, who am I? Am I your boss? no But I just like you. I don't love you. Wari kubisigura neza. Yo, hypocrite. yes Juma ni washikiri. Yes. My Juma name G. is Juma Jukes Ofisi Mbaba G. Bama from Ofisi Dar es G. Salaam, mtoto mwenye mwanya. Hii siku hakuna kucheka kwa kufunga mdomo. Nacheka kwa mtoto wa kwanza mzuri sana. Bujahi TV. Unaona mimi ni cameraman. Ndio maana unasikia wanaita Juma Juke Professional. Japo wengine wanaigaiga, akija watuwezi hapa bora lawama kuliko janaba. Mbaya. alhamdulillah Ukisikia mduduma vingidi ngidi. Tunampa Pajo na Pajo. wajua fanya nini sasa watu wagira kinone wambonye Jumapere banyita sebufiriti sebufiriti yo yes my name is Pajo in the house in the car in this car yo man niseme nini nomenombeti tunaenda kutembea fasi bosi tumeona programme ya midi imagine midi on est 19h donc on avait ce programme c'était prévu vers 12h midi maintenant on est 18h on est vers 19h alors est-ce qu'on va manger, on va boire? On va où exactement? Je sais pas. Donc moi je me suis bien habillé, vous voyez, avec un petit costard comme ça, tu vois. Je sais pas où il va m'amener. Hein. Alors merci beaucoup. Boss Cookie, merci beaucoup de penser à nous. Merci beaucoup de penser à nous. Alors
Alors je pense que on va s'amuser avec le team, avec le groupe de Bujahi TV. Merci beaucoup. Gamin. Maintenant je passe cette caméra à mon confrère Hypocrite. Ndabaramukije na jeni twa Beni Bujahi Hypocrite. Ushaka kumagana Hypocrite cyangwa bonjour mesdames messieurs les fans de Buja Flavor. Oya tugiye gufungura pacho. Tugiye gufungura from Abiraj. Tunaenda kufungura. Hizo t-shirt mzitoa. Beni shwe na t-shirt ofisi. Jewe life ngoye mwe. Hizo una hizo t-shirt Beni. Kila mtu urumo sahifi ngaha. Irari nga. Oya. No muntu wese twe kutadifisi. Chiko temu fisi. Twe Sikie banga. Oh my god, tired. Sikie banga. Ona sana niwaambie. None, tunakula mwingi wa toka. No. Tunakula mwingi. Sikia ile. Ndio. Ona nibaonesha. Reka ndabasiginga mu muramu abatwara hose yari mukamate mu nakumye kumwati kibo ndagarutse nyine Sasa kitu pilao yako ndio sana. Kama sasa mama nasema kupiga leo. Nikataka kukula sisi nilikuwa ni midi. Guys, muzi ko gahunda ni inama. Sasa byakula ni vitu gani? Takwakoresha inama. Wanda tu simuta unasepa. Mwamvuli. Habaye. Bon. Turagiye rero. Turagiye kubandanya surprise yacu. Même si imvura iriko iragwa ari nyinshi cyane ariko ndibaza biraza kugenda bien. So tubasize hano hamwe twasiga CK kare. So dusimbiye ahantu right now tugaruka tubasange. Okay. Ndashitse hano nabasize. Hano nabasize right now. Hajya niho nabasize. Ngoma ndabatore, but I don't know aho bicaye. Harihe gabash. Oyo. Vamos esse. Jux vai. Jux. Peguei, Jux. CK Professional. Nanyote. Isaba yuko tugenda ahantu none asahani oya hano heza cyane reka tukumwe na boss ahantu hari umuziki boss anjibara t-shirt na jeans déchiré ina zara costume nani boss ndio kama tumishira bara aho yakazi karahera baranyirukana akazi karahera baranyirukana okay reka hajya nitwahagera tubanza dufungure bavuze mushaka kurya dufungure nitwafungura umviriza duhejeje gufungura tuca tuvaho rero tugenda silhouette nisangati silhouette niyo tuganiriye sivyo hajya umviriza pale turajya duhejeje kurya tugenda silhouette tucare tugira inama tuvuye kugira place azakora mu emsoro musi wa maisha nimuze ngaha ku muco kujya hapa nyuma yangu nagira icyo muvuze hello
Turagiye tugiye none. Hii ni timu ya Buja hii. Sike tugiye. Tugiye gufungura. Nakuvuze tugiye gufungura. Gufungura hii. Na muziki sagara turakizungura cyose jiskaro. Juste quelque part. Gufungura abanyoro. Tugiye gufungura abafundi. Twende kwa gari ya Buja Hit TV. Kamyo na tumeza kamyo. Uko na permis? Jinsi ya kutumika. Ndio tuanze. Nini sasa? Sukamere. Gari ni abafungwaji gari na mikono miwili. Toka sasa. Sukamere wewe. Sasa sukamere. Gari ni wanavaa koti. CK professional. Indira muni nititi asa uchuwasa ule mtoto wako mwanamke na hofu naye. We mufatire titi ase. Sasa ulikuwa unataka kusiwe. Sema mkuye kwanza hapa John muze CK. Oh my god, it's so beautiful. Wow, lazima. Sira wazi kitoro hapa nyumba ndani. Unataka kuturuhusa wewe naye sasa? Yeah, hii ni Buja Hit TV. Welcome to your new office. Yeah. Thank you. Ndazi muri mwese nta muntu numwe yarazi aho kandi Ndio mvuga mbonyero yale. Nisilaumika mimi ni mtu mbaya. Mimi
Subira sasa tuambia huyu. Ngo. Unamsikia boss sasa ngo mumbwira abagare kwibarabara ngo turamuri. Ngo reka ngo dutore giti ngo nabo cyo tumwishyira ngo kuri yashada ngo twende Ngo tutanga mama ile iko nazere bitaka kunyonyesha. Tunafanya visite. Haya. Hii aha ni muri Buja Hits. Iyi ni surprise kwanza kuri mwebwe. Ninde yoba yarafise niki cyumbi? Nanu atsa amatara y'inzu yose hose no hejuru. Atsa amatara hose. Okay, turatanguye. Tugende kwanza hanze. Like ingene nabazanye nta muntu numwe azi aha turi he. Hari uhaza aho turi. Pajara muziko. Hari numwe azi aho turi. Okay. Ariko ntimuzi naho muri whatever. Okay. We go out. Tugende hanze hanyuma tukinjira rero. picha jamani usije kutaka napiga kosa hiyo. Aoni maimaji yo kurafanya. Vitu vinawaka moto fire. Lakini chuma wewe vitu vinavyofanya Katoto kazuri mimi. chane. Hapa tuli muri muti. Baba wewe mtamu kweli. Surprise kabisa. Patro. Sawa. Bakunzi ba bude. Bonsoir mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the #1 channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru kijya kubazana bishasha bivuga muri industry of Buja Flavor. Turi kumwe na Nancy Amanda, turi kumwe na Patrick Page. Yes, ndabaramukije bakunzi ba Buja Hit TV. Aho muri hose muranzi ndi Nancy Amanda. Hii ni Buja Hit TV fire hapana. Yeah, ndi kumwe na Patrick Pajo. Yo. Yes, abari mu Burundi, abari hanze y'igihugu mugiye kubona ibiganiro bishasha kandi byiza bisukuye in the house. Urabona ino nzu turayinjiye Chese, ni nzu shasha ya Buja Hit TV. Tugiye gukora ibiganiro bitomoye cyane aba jeune. Mbega buriya ndashobora Ibi tubikesha rero Kukey niwe CEO wacu. Iyi mubona yose ni team yacu. Uyu ni mama Buja Hit TV, Madame Kukey. Rero nkuko mubibona rero hano kuva ino tariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2020 turi hano niho tugiye gutangura gukorera akazi buri munsi, ibiganiro umwanya ku wundi vuba mugiye kuronka byinshi. Reka tuganire na boss wacu Gato atubwire ukuntu yiteguye, ukuntu bino bintu yabigenjeje kugira ngo abikore, vyaje gute tugira surprise nk'itari twiteze, wabikoze gute? Anyway, ibi bintu ni ibintu niyumviriye cyane igihe kitari gito. So ni yari nko guhindura look ko Buja Hit bari bayizi ukundi, bari bayizi ifise plateau yindi, ariko twari tumaze igihe kitari gito twaravuze ati reka duhagarike kwanza kuri plateau tubanze dukore mwibarabara. Dukore mwibarabara, ndazi muri mwese nta muntu numwe yarazi ico ndishobora kuba ndiko ndategura, gusa naguma numva mumbaza ati turarushe no kuyerera, turagize gute, turakumbuye gukorera kuri office whatever. Hariya twahivye kubera ko the space yari ntoyi, ikibanza cyari gito cyane. Turavuga ati okay, reka duhagarike hariya tubanze turabe uburyo dushobora kugira. So
iyi ni inzu nshasha ubona ko ari etage nini mu kanya turabazungurutsa murabe amabiro aho gukorera montage ahantu ha live ibi vyuma bishasha ubu ebana ni atari ni ibintu bidasanzwe cyane tugira surprise nitwari tuvyiteze twari tuzi ko bino bintu biza kuba ariko tonyeri vyiza kandi tuge nk'abantu dukunda ibintu vyiza turaryoye cyane ndabona nabandi bose baryoye Amanda yaryoye Sonia yaryoye abakameramani bacu ndabona baryoye cyane ariko turabatona byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo bikore ubona si ibintu byo no munsi gusa byagutwaye umwanya ungana gute okay ibi bintu so igihe ni kirekire kuko nabitanguye kuva tukiva muri Bujahit aho office yari iri muri gisagara ca Bujumbura hagati kubera ko space yari ntoyi cyane kandi ndavuga ati reka nipanga ukundi ndibaza murabona kwayo ma video ingene igikorwa nagitanguye murabona ko iyi nzu cari like do you see aho byatanguriye ngaho murabona ingene buri kintu cyose ngaha ukuntu byagenze naratanguye muta ubushasha so naratanguye murabona ko inzu yari kifisi ibiti bigene itaraheza ko ide yo kugira mfate amasanamu y'iyi nzu ikiri hasi yanjemwo bake igihe kimaze kuba kirekire cyane nza sinzi Titi Love yaje kubinyibutsa haize igihe ni kinini too late ndavuga ati this is a good idea ndavuga ati okay reka nangure gushootinga ayo ma video dufata ama video inzu ikimeze uko buri kintu cyose cyagenda cyongera ko tuvuga ati kereka ndavyongere like kugira tuzokwereke abafana ba Bujahit yuko uko biri kose this is a very big step ni intambwe nini nya cyane ni step nini like tubereke uburyo byagenze raba uburyo twagiye dusettinga byose hari izo video ziko zirapasamo murabona ingene ibi byose nabikreye cause ibi byose ni engineering ni designer je nabanje gucreate yanarabirose kwanza mu ndoto avuga ati ni giki shobora gukora gishasha maki mu bintu bamenyereye mu ma TV biki ni giki shobora gucreatinga kitari normal kitari nk'ivyo tumenyereye ntangwe kubirota mwijoro then hari ndibuka narikanguye mejeje kubirota ndavyuka meme na Titi Love ntiyamenye icyabaye ndagenda kuri computer ndafata computer mbanza kwanza uburyo kwanza nabirose ijya in my dream like imagination ndabi pouring out ndafata computer ndafata ndugurura programme yitwa Cinema 4D abantu bakora ibintu by'ama graphics ibi by'ama graphic nibo babizi so ndafata Cinema 4D na Photoshop kuko ndamenyereye kubikoresha ndakora kwanza iyo conception muri ko murabona ngaha kandi isa neza na neza nyene tubona live ngaha reka ndabasigurire uko bimeze ivyo nakuyemwo nivyo nongeye mu ma correction nagiye nakora kuri iyo conception muri ko murabona uko muyibona uko muri ko bayibona ngaho ntabwo ari foto ya fotowe ariko ni indoto niyumviriye ndabi designing nabanje kwanza mfata urupapuro ndacapa mbona ntibigenda cha ndabishira make ndavyumvira kubicapa mu mashini ndabicapa ndavuga ati okay ndashaka plateau izo imeze gucya amu journaliste azokwicara ngaha gucya ndabi designinga murabona ngaho ko ibi bintu ukuntu bimeze iyo muri ko murabona si foto ya foto ariko ni foto nabanje gucrea ibi aha mubona nagiye kubikoreshereza si kuvuga abo barakubita inyundo baragira iki barasudira ariko engineering yari je kuko ni je navuga ati hapima amametero like byose narerekana like umufundi ngirira ivyo nkeneye like hano hapima 20 cm hano hapima 20 cm hano hapima 15 hano hapima 15 na hano manake buri kintu cyose uravye n'ama mezire ziri hano na hano ni top mezire ziri hano na hano ni top so jewe ku buryo nabi creatinze nagenda ndamwereka ati guys jewe
unkorera ibintu kuriya nabirose kuko ukabikora uko bitari mu ndoto yiwanje ahubwo uzobunyishiye indoto igicapo naguhaye ya igicapo ya wewe uzobuntobeye indoto so kuri ubwo je nakoze kwanze fore kubirota ndagenda ndabicapa so tubikora ukunyene wowe ukurikiza ama mezire ndaguhaye so ibintu byose ndabiconga ko murabibona etape par etape ukuntu byagenze nda designinga murabona ko aha hari TV ni hajya aho hari white Buja Hit TV kuri yo side byose nukunyene gusa kuri iyo foto I was not able gushira ko idi sofa ibi byari in my mind narinzi ibi nzobikora kujye nyene navyumva ariko before nki designinga yo interface muri computer narinzi yuko ba Nancy namwe muzokora ibiganiro muhagaze ngaha like ariko munyuma ndavuga ati reka tuze turamixinga bimwe tubikore duhagaze ibindi tubikore duhagaze so niko navyumvi ndazi mwebwe ariko turabona quelque part inyuma aha twicaye aha ingo wicaye turabona aha twicaye gutya turabona ahandi inyuma haje inyuma y'abakameramani naho nyine hashobora kugenda akandi ga plateau hakagenda izindi ntebe canke umuntu ikiganiro ahagaze nabyo nyine waravyumvire kubikora gutya of course hano hari look zitatu hari look ya hano ya principal hano tuzokorera ama talk show n'ama live n'ibiganiro nyene vy'ibintu bigezweho so hakaba na side imwe mushobora gukuza mu representirako ni side nino side hakaba na zino rero side ushobora gukorera kuri chocolat nda designinga like tuno tuntu hari side zibiri urabona like ushobora gukora kino kiganiro kimwe wakoze kuri iyi look après n'ikindi kiganiro kandi cy'uwundi agaca hindura bikaca biboneka kumengo nibindi bintu so ivyo vyose vyaje mu ndoto so ntushobora kumenya umwanya wawe wakoresheje mu kurota ikintu kanaka ariko ndazi yuko ntashobora kuba nabirose umwanya munini sinabirose umwanya munini kuko mu indoto urashobora gukoresha umwanya muto urota ariko mu mwanya muto w'indoto ukarota ibintu woba wakoze nko mu myaka nk'itanu ukabirota mu mwanya muke kubera buri indoto n'iyindi world ni CEO Kuke turabona ngaha ibintu ari bikomeye cyane ijya gato kumuri turaza kwijya mu kanya gato ni atari ndashaka tumenye iyindi migambi kuko wowe ukora ibintu tuvuga utabwira abantu nabyo twari tuzi iyindi migambi ihari yavuba muri kazoza mu mezi 3 mu mezi 4 mu mwaka uteganya gukora iki mu bisanzwe sinkunda kuvuga imigambi yiwanje kuko kumbure iyo mvuga imigambi nk'ubu mwebe bari muzi ko mugiye he kuri ingo gufungura imiceri programme ya 12h ya midi inakuwa ya sangapi ya saa 1:00 z'ijoro nashase na kwefye midi hari kugira ngo ninabinjiza hano habona antuka na yari kuba fail ariko iyo kujya nabikoze nagenda cereza umwanya mumpamagara ati none bamwe ngo ntimwariye muhira ndi none biki twe twanze kujye muhira ni kubera nariko nda delaying ubundi nijyami ndindiriye umwanya bwire gatonya kugira mission ikoreke kujya nyene na irose kuri wowe kino gikogwa cyabaye reisi cha Felinze ubona byagenze gute surprise dukore wowe niko wayishaka kose igikorwa cyabaye reisi bimeze bien kuko nabifatiye umwanya ukwiye ngaha hari ibindi ntashatse kubereka amakamera mashasha muzokora live mwakora live ari kamera imwe muzokora live ari kamera zigera kuri 4-5 abakunzi ba Buja Hit TV kenshi iyo tugize live muravyibuka hari kibazo mwaguma mubaza icerekeye cyama microphone cyama mic ndashaka ko boss atubera umuco ivyerekeye mic gute boss bararira cyane ngo ma mic byo guhanahana bijya byaraheze ubu ubu ama mic arakwiye naho muzo mufise aba invite 10 buri umuntu wese afise mic kandi iri wireless kandi apana byo gufata buri wese aba yambaye mic so yes uni Kuke CEO wa Buja Hit TV ndabona CK professional in the camera hariya yes ndabona ari ibintu bikomeye cyane reka tuganire kandi n'abakunzi bacu n'abakozi dukorana Juma gumanga baki kwanza hapa bwana mkubwa wewe ni cameraman ndani ya Buja Hit TV huyu mchoro umeonaje hii surprise umeonaje umechukuliaje ulikuwa unafahamu kikitu au For the first kwanza nimshukuru bosi wangu kwa kufanya kitu kizuri kama hichi sababu ni watu wachache wenye akili za kujituma sana sababu wanasema hivi
jua kujiambia kuliko kuambiwa. Yes, sababu ukikuwa na ubunifu wa kujiambia ama kufanya jambo, yani wewe unakuwa na akili ya hali ya juu. Kwa Kiswahili tunasemaga akili ya ziada. Juma Jux kwanza, yani mimi sijui nimpigie magoti sana, nimepaona hapa, sijui nizidi kumpigia magoti bosi wangu, lakini tu Mungu amjalie azidi kutufanyia mambo mazuri zaidi ya haya. Sababu ni mtu mwenye, unajua niwaambie ni kitu, bosi ni mtu mwenye kwanza mimi ananijali, hiyo ni moja. Ni wachache wa bosi unasikia ile neno anakuambiaga mshahara utapanda zaidi ya hapa, au kwa sababu studio imekuja, au inshallah, sababu yeye unaona yeye anatumiki kwa ile neno anasemaga hivi, tajiri akishiba na sau kama maskini ana njaa. No, yeye ni tajiri akishiba lazima na maskini ashibe, ili wote wawe kwa raha, watumike kwa amani. Yes. Kamera utaipanda bila kutemeka. Ndugu yangu, yani mimi yani najiamini kinoma noma. Diti licho akiziba kusoto tumapita kulia. Yes, uyu ni mkameraman wacu, mkameraman wa Buja Hit TV. Ni mwaramu mubona kenshi ariko no munsi uko turiko turaryoherwa cyane mubo tubonye bino bintu bimeze gutya hano muri Buja Hit TV. Reka tuganire na Amanda nawe nyene nibaza ko Nancy Amanda nawe nyene yes turi kumwe na Amanda nawe nyene tumubaze gato Mike open, umwe wese ni freestyle. Urafata microphone urabaza, turi hano kugira tubazanye twese turyohewe cyane. Urafise ko wiyumva, ndafise ko niyumva, arafise ko yiyumva, turaryohewe cyane. Amanda, wowe wabonye gute studio? I'm happy, very very happy. Donc sinzi ko nabikubwira Pajo, donc ndaryohewe nyene cyane. Cyari kimwe mu bintu twari twifuza na cyane kubera ibiganiro byo mwibarabara biraruhisha. Cyari kimwe mu bintu twari twifuza, ariko kuba boss atari yarabitubwiye ko ariko aradutegurira ikintu nk'iki, Imani mubabarire kwanza. Imani mubabarire. Yakoze icyaha? Oya, no, yakoze ikintu kizi. Urabona iyo umuntu aryohewe cyane, Imani babariye umuntu nuko aba yakoze ikosa. Already umuntu ababaye aryohewe cyane, acha yumva umutima ibintu no mu mutwe. Ibintu joye. Rero bisi ibintu nk'ibyo urumva uba yabikoze, Imani kimubabarira. Ariko kandi je from agenda shima Imana kuba boss wacu afite ubwenge bwinshi. Uretse gukorana n'umuntu afite ubwenge, ari ukuntu ugenda uramukurako ibi ubumenyi. Hari n'ukuntu burya bwenge bwiwe ugenda uratora ko duke. Ego kwanza ico nicambere kuba dukorana n'umuntu afite ubwenge, umuntu afite ukwiyumvira, umuntu afise kubona kure. Bisigura yuko natwe nitwitwara neza tukemera ko turabana nawe ari umuvyeyi, donc natwe urumva tuzogera kure. Ico ni kintu. Hama ikindi kintu novuga, akunzi wa Buja Hit TV. Akunzi wa Buja ni mwege kugira umuseseni. Akunzi wa Div. Umvirize ndababwira ikintu kimwe. Akunzi ba DVD. Abakunzi ba DVD. Ba Buja DVD. Yarashize ko Buja DVD. Abakunzi ba Buja DVD. Nukuri namwe ibintu murabibona from. Ibintu murabibona hasa neza mana. Umvirize Pajo. Nukuri sinoheza kuvuga ndagusatse umubari. Umunezero ni wose cyane nagenda ndavuze ko ndabivuga, ariko reka tubandanye n'akazi, niko kazi kacu. Reka ariko imbere yuko tubaza ubundi cyaki bashaka kubaza boss, kimubaze hanye. Boss, ndagusabye umbwira ikintu kimwe, udukorera surprise. Iyi surprise muri wowe kwanza wari ko wiyumvira iki, wiyumva gute? Wowe wari utwo tuvyakira gute? Uko biri kose narinzi ko mutegereza kuvyakira neza, kuko ndemeza neza ko ngaha mu Burundi iki si kintu ca buri muntu. Mu byiyumviro benshi barabifite mu byiyumviro, ariko kubishikako so kumbure je nanje kugira ndabishikeko hari ibintu byinshi cyane nari niyimye ndibanira, ariko ndavuga ati Buja Hit ndayikunda kuva ndayihindura izina icitwa Ikirere TV. Sinzi ko mushobora kuba mwibuka yuko Buja Hit yigeze kuba ikirere.com. Ikirere TV yari yakorera Buja Hit TV, yari ifite icicaro muri ville iruhande
ya Sokabu sinzi ko bibuka mu nyuma turayugara kugira tuyinonosore tuyihindura cyitwa Bujahit baze kwitwa Bujahit imeruka. So ndazi ko buri mwaka hagenda haba surprise, buri mwaka turahindura, buri mwaka turakreya. Ubu ndazi yuko mu gihe gito ubu ni Bujahit TV, very soon kandi cyane izoba ari Bujahit FM. Yeah, Bujahit FM. Hey. Bujahit FM. Nanamajije ati mbega nta kindi kintu gishasha vuba kigiye kuza turindire mu meza ngahe, ariko urumva ko vuba hari ikintu cyitwa radio FM igirize. Bujahit mushobora kuzibona kuri Star Times kandi vuba no kuri Canal Plus. Urumva ni step by step, ni twihuta ariko biraba yeah, ndi kumwe na mon frère ngaha ni Beni bamutazira Hypocrite kuko hari umuntu igeze kumuvuga ngo ari Hypocrite. Yeah, yes, Beni, wewe wumvise gute ukibona ino nzu ukinjira hano hari twinjiye hazimije hari umwijima, ariko twinjiye bacha baratsa amatara ukibona gato iri kwiraka, wewe wavyakiriye gute ukinjira? Pajo, inyishu yiwanje ndagusavye ukuri umutima wiwanje wumvirize ukuntu rukuratera. Umutima utera mu ndome zigize Bujahit TV, nayo gato ya Titi Love imeze nk'umutima wa Kokey. Umutima wanje uriko uratera bisigura yuko umutima utera mu gihe warose ikintu kigutera ubwo cyangwa ikintu kikunezera cyane. Jean Fete nabonye ibintu binezera, sinari niteze ko boss Jean Fete za kugira surprise nk'iyi. Mbo biranezereye cyane kandi biraneye intege, ariko ni mu majambo kenshi boss yenda mubwiye ati boss ndarushe vraiment no kumaniruka mwibarabara ibiki sinzi ibintu byama biragorana cyane urunzi byo mwibarabara ukuntu babimeze, ariko boss yambwira ijambo rimwe kandi niyarenzako ati Beni ndagusabye wihangane. Kandi je icyo nakoze narihanganye ko akazi barazi ko bigoye cyane. Ikindi kintu ndabemereye ibisi yo dutwara imisi yose, ikindi kintu ndabemereye vuba cyane ndabagurira imodoka. Nanavuze bis none umva ni imodoka y'ubwoko bwa kubeze gute? Voiture cyane sindayivuga izina, ariko ivyo ni mu misi mike. Imodoka yo gutwara abakozi imodoka ya Bujahit TV izoba abazoyibona izoba icafye ku bicapo by'amalogo bya Bujahit TV ku buryo bayibonye igiye no kuri tele bavuga ati ijya ni Bujahit TV iraje. Iyo oni vuba cyane boss, tukwifurize gusa ko imigambi yawe woyisengera cyane kuko abisi walimwengu abisi sibeza. Calme doucement. Buriya ahari Imana shetani nahegera. Do you know that? Aje navuze usenga Imana doucement. Ndayisenga kuko buriya kugira dukore nibi, kugira tugere naho tugeze, ni ya Mana imwe twizera. So ya Mana twizera, he is a protector. He is a king of kings. He is a protector. Manake ni waturinze kuko no kugira tube turiho muri urungano twigezemwo ni kubera wa wundi nyene. So yes, Imana dutinya kubera turize Imana. Mugiye wizeye Imana naho hozi ibiki bimeze gute, nta kimwe cyo tuma tunyiganga. So nta na kimwe turizeye yuko iterambere ryacu rizokwama kuri ya nyene kandi Imana kandi dize bizogenda neza. Waislamu wanasema amena, wa Katoliki wanasema amen. Kila mtu anasema ni amina au amen, ni kila lugha tuna weni vyako tu. Yes, rero ndi kumwe kandi nundi muntu behind the camera CK chef de programme. Twamukuye rero buriya twamuvumbuye buriya nanjye musi na yes, chef wa programme wa Bujahit TV turi kumwe hano ni CK boss. Turakugarukira ko mukanya gato rindira gato. Je bamvumbuye ku kibuga c'indege umunsi uraho, sinzi ko bavyibuka. Bamvumbuye ku kibuga c'indege, oya ngiye nza mbona bazanya amakamera bavuga ibintu nabuze niyo nirukira.
sasa rero natwe twamuvumbuye CK Professional chef de programme wa Buja Hit TV twamuvumbuye ivyo twabonye kuri ubwo rero natwe twavumbuye yes bakuvumbuye ntiwaruzi ko uza kuza ngana ntiwaruzi ko aya masaha uza kuri ngaha byagenze gute winjiye muri studio kandi chef de programme utazi programme iri kwiraba ya Buja Hit TV kuba ndi chef de programme arazi programme ibyo bintu birayubeye demisiona birarenze mugare kintu naco afeta haje nari ndahazi mbwa sindazi hasuko nari ndahazi ari chantier narigeze kinyumba nkumva nyene hari projet ukora ibintu mbwa sinenzi ko bizoba bisuko deje ikintu kibonye kikiri muri projet nshobora kwiyumvira bizoba kandi ntikiba ciza amfete je nticyanshi turabwa ikintu cigiho kibiti ibintu by'ibiki biri bizarre ibintu ukibona muguro muzi abanyamatara kora amakara Bito Antoine ararido amwe bavuga ngo sike ngo inyuma ya kamera unzbanza nchimbere kwaza mu ngoro kwari hondi waza ware kwari hondi cyo subira inyuma ngira sabe boss ivyerekeye rero ama live connection gute ivyerekeye connection internet hanze hariyo antenne insinga za internet zica mu mpome make vyose birateguye internet hajya hari amaprize aho uhagaze hose ucomekamo gusa cable hanyuma direct uri yorohere byose birateguye hano jewe nkibona ino screen ino ecran nkabona ukuntu design imeze nako ndimvira ko dushobora gukora ama live kuri Skype umuririmbyi abatumire abantu bakora ibitandukanye bari hanze igihugu cyangwa bari kure badashobora gushika muri studio ugasanga mu presence mu journalist yicenga ariko yaganira nawe kuri ecran babonana bizoba none iyi screen yo biri ngaha kugisharizo hazoba hari interview gukorana ibiganiro n'umuntu ahari hose kwisi wumva ufise impano yiwawe ntutinye kwakura Buja Hit nimero zayo ziri ngaho muri description ngizo hepfo murazibona ukaba ufise ikintu ushaka kumenyesha abarundi cyangwa kumenyesha isi yose inimero ngizo tugukonnecta hano live na wewe muzoza murakorana nabo interview ari Buraya ari muri Amerika ari hehe ni live mubo tumubona mwishurana guca nka kuya mubibona muri za France 24 muri za RFI bijya rero nivyo twabona turashobora no dufise na systeme dushobora kuzoshira n'abantu batatu icarimwe live umwe tukamugaburira igipande ekra wundi ekra n'uwundi bose bakagira live umwe dufate uri mu Bufaransa video conference uri mu Bufaransa uri mu Bwongereza uri muri Canada uri muri Etats-Unis bose bumwe asaka tubwira uko ivyo vyifashe yari muziki umeze gute nimba afise utundi tunakora tukamumenyekanisha byose bizoba biri live so ubwo gose n'ubuhinga twanonosoye n'ivyuma twongeyemwo nivyo bizodushoboza gukora ivyo bintu murumva l'innovation indirimbo like ufise nk'indirimbo shasha warukeneye kulansa nawe nyene ntibitinye uraza ngaha indirimbo yawe tukayishira ku mugaragaro tuyibona kugira ngo muri clip muze murababaza n'ukuntu tuntu tumwe vyagenze tikajya kantu ni hehe kugira ngo abafana babibone ikibiriraho ubisigure ahantu rero haratugoye turiko turakora clip urabona ngaha aho inyuma hari iki make niyo mpamvu tuzobikora turiko turabibona ngaha. C'est ça l'innovation ya Buja Hit TV tubazaniye muri 2020 murumva ko ari ibintu bikomeye cyane nizere ko abari kudukurikirana muzugira murabaza ibibazo byinshi cyane muzobera murabona byinshi cyane muri Buja Hit ibintu birakomeye cyane uno mugabo arakomeye cyane madame umeze neza nawe meze neza kumbenga nawe wakanye warubizi kuzi none ga yemwe murabona ko ibi byose byoko noba nagiye he ni wamuhaye imitwe ni wamuhaye ububwenge hajya ngo uja gusha utunga ahusha umugore wewe ni bishobora kuba waramukoresheje cyane kugira ngo bino bibe no oyaha sinovuga ko ari je namuhaye ubwenge gusa
hari ivyumviro bimwe bimwe nagenda muterera kubera umutwe umwe ntiwigira inama ikindi naco keshi niba babona umugabo ariko aratera imbere nyuma yake pako wife mzuri sana kwa hiyo na mimi Bosi yavuze yuko yarose hamaca aravyuka ngo warabibona twashaka rero tubeshuze yamfite tubwizuka ntiyabibona nubwo yamenye yabibonye mu gitondo namaze jewe gucapa ndamubwira ati narose rero ikintu sasa ca kintu ico kintu narose kuko iyo ndakigusigurira wewe ku munwa ntiwari kubona image y'ivyo narose cyari kuba nk'umugani canke igitito je naravyuse mwijoro saa 8 saa 9 ndarealiza ya ndoto yanje ndayikora ya ndoto iba like ibimpamo hanyuma nyenca ndavyuka ati rero je narose cankora kintu ico narose ni ikiyo ndakigusigurira ntiwari nko kugitahura akereka ndakigusigurira nongere ndakikwereke ibikweri bizoshoboka yeah of course why not room bakati yeah wait just wait and see follow me so ivyo rero nakora nirukamwe nguyu ku munsi wejo nyiheza kubaka ibi yaje ambaza ati none biriya bintu rero buriya sindabibona ndabiheruka warabicafye ariko naho tubitwaye simbona ingene bizohagarara ibigdavuga ati werindira urabibona tu nawe uko twagiye tubikora byose yagoma arabo so urumva rero niza ndoto kubera ko tutari turi kumwe mu ndoto nashobora gutahura so this is what I did you know tumakumire mashe CEO wacu Kuke bana ibintu bizeza cyane kamwe tuza kujya cake cake gato sinzi ukuntu bavyita mwe mwatanguye yesiga tubamenyeshe ko gusa tubamenyeshe gusa ko vuba ibiganiro birabandanya mu ibarabara nitubireka muri studio turaje n'izindi innovation shasha mugiye kubona live mugiye kwibona y'amasaha yo mwijoro bari hanze mutwitege vuba cyane turatumiye cyane aba artiste nabo nyene turabahamagaye cyane kugira ngo baze muri Buja TV ari bafise amashira hamwe amahinguriro n'ofise ibyo badandaza kugira ngo bamenyekanishe ivyo babo hano mu Burundi no hanze y'igihugu ko dufise ibintu dukora hano mu gihugu ni byiza ko nabandi bari hanze y'igihugu babimenya rero iyi ni platform nziza cyane n'umwanya mwiza cyane muri Buja TV tubahaye kugira ngo mumenyekanishe ibikorwa byanyu turi hano rero ku bwanyu Nancy ndagushimire cyane nanje ndagushimiye cyane Padro ndashimiye cyane na boss ndashimiye cyane n'umutambukanyi wiwe kubera ngo ushitunga usha umugore ndashimiye nabo dukorana bose ndashimiye na team yose ya Buja Hit kandi ndashimiye n'abantu mukurikirana ibiganiro byacu abantu muravyumva ni nabo badutera intege tubate muhindure gutya mugira ibi bose urumva ndabashimiye kandi ndaryohewe umva ndaryohewe abababaye mafu je ndaryohewe yes mbere ko duhereza tugende gutya wowe akajambo kanyuma jakajambo kanyuma nuko no basaba yuko mwoba muri ready nibiganiro bishasha tugiye kwatsa fire burning fire na bonsoir mesdames messieurs bonjour na bon après-midi nakindi yes CK professional yes cousin wa madame Titi yes je ndashimye cyane kandi akunda abakunzi ba Buja TV hajya turi inyuma tuba turi n'imbere byose turabibona ego murakoze cyane byiza biri imbere yes Titi nawe akajambo nashaka kwanza ndamwunganire Pajo gato ari ikintu yibagiye kuvuga turaza gushira munsi adresse yacu yaho dukorera underground wese abishoboye yabuze havugira twebwe turahari tuzo mu mwanya ukwiye avuge nibiki hama Imana ni yamufasha karonka mu manager bizo bari byiza cyane yego reka rero dusozere woni twoheza usongore gusa minota miki oh yeah byinshi nabivuze tu byinshi nabivuze nababwiye ivyo mugiye kubona kuri Buja Hit TV hari byinshi biri kuri Buja Hit TV mugiye kubona hari nibindi byinshi mugiye kubona muri Burundi TV hari inyuma ntituhibagiye hari utuntu natwonye dushasha kuko no hari kuri Burundi TV turamaze igihe turi down turiko dutegura ibindi bishasha so very soon bitarenze 1 week hari kuri Burundi TV naho ne kuko iriya ni famille yacu nayo hari ibindi bintu bishasha naho nyene bazobona hari bishasha bitandukanye n'ivyo bari bamenyereye so
hakaba na project buriya yanje naho nakunda kuyivuga hari filme yanje shasha maze igihe nanye ndiko ndakora ni seri yitwa Nobela iyo seri tuzokora lancement yayo ngaha mu gisagara ca Bujumbura buri VIP hanyuma dukore n'indi lancement isanzwe filme yitwa Nobela twakinye actrice principale ari Titi Love na jewe n'uitwa Abel Nduwayo hamwe na Big Fizzo hamwe na Shani Queen. So iyo ni movie izobiri exclusive hano mu gisagara ca Bujumbura bwatayino kuko si ikintu coroshe kandi si ikintu gisanzwe nta nubwo ari ni kintu muri bimwe tumenyereye ngaha kwa kundi bavuga ati uwitonze amira ibinoze. Iyo filme nakinye ndi principale na Titi Love na Big Fizzo na Shani Queen filme yitwa Nobela. Nobela Shades of Heart, l'ombre du cœur niko iyo filme yitwa muyitege izobiri série filme muzoyibona aha kuri Buja Hit TV ukaba utaraba subscribed kuri Buja Hit TV ntutubaze ukazoza kuba subscribed episode zitanu zaramaze gupasa bizoba kakubanye urumva nukunyaruka ukaba gukora subscribe hakiri kare urabe the way twakoze iyo film ikoze mu buryo seriously butamenyereye kandi ndazi I know you guys muranyizeye kuva nkiririmba turarushe kuguma twinyegeza nimbere yaho muri 161 family siwe yani sikwa naangusha tu ikikiriya gihe nkiririmba nakora indirimbo imwe ku mwaka ariko nkoze nakora byiza so munyitege kuri iyi movie mu film twa Nobela Shades of Heart canke l'ombre du cœur izo bimeze neza izo biri hot iyo ni mu ncamake y'ibintu ndiko ndabategurira ntiyari Buja Hit gusa hari n'ibindi bintu biri just behind so kaini mkawa kula very soon tunawasha very soon tunawasha yes nizere ko rero mugiye kumenya byinshi cyane mu minsi iri imbere tuzogerageza kurondera n'amakuru yo kuyo cinema muzovyumva byinshi nizere ko rero mwakwikanye byinshi muri Buja Hit TV tugiye gukora icyo bita umuti mu minsi iri imbere nagasaga ariko sinogenda ntashimiye team yose ya Buja Hit TV shimira cyane boss wacu ku KTF shimira kandi nabari hariya kuri mwiga by'Juma Jux kuri kamera nizere ko rero mugize ibihe byiza kandi tugiye kubana namwe mu bihe bindi biri imbere bye bye atawone kandi ndovye kimasikiwe napenda nagasa tupige essa foto aí tunashima Rapa George kawaida hapo kuna shoot tu Buja Hit na masura kuna yes kawaida lazima tena masura na masura wasio tuavio pesa avanga sawa basi avanga kwa kigani kinabonye hari rakira dushe hari yeye nitwoga dusha jo ana piscina hey, let me tell you something. Unaona kwenye Buja Hit TV ina watu kwanza wenye kujielewa. Alafu watu sumu. Alafu watu wenyewe sio kwa wanafiki. Ukiamua kukuchana wanakuchana. Ni wachane msiwachane. Ni wachane msiwachane. Ni chane ama nisichane. Chane ama tusiendelee. Chane ama nisichane. Chane. Wale kofia kama Buja Hit TV. Ninapata juu kila siku ngazi kwa ngazi. Hatua hii ndio Buja Hit TV. Chane ama nisichane. Tumegundua kitu kimoja Buja Hit TV njoo tuko na bosi handsome kuliko mama. Eleka, kuna kitu cha mtu wake jamani. Buja Hit TV njoo iko na wanaume wa bogari. Wao waoneshe. Buja Hit TV njoo kwanza yani inajiamini vyovyote vile kuliko TV zote. Wala ni vitamu ama vitamu. Buja Hit TV ndio kwa demo wenyewe. Na mashapo. Piga kelele kwa TV yake. Pigani kelele mbili kwa TV yake. Subirieni sasa, mpigeni kelele. Pigani kelele kwa TV yake.